ndagahevye akazi ndagahevye uretse ko jewe mfise umugore jewe iwacu jewe kandi ko nanjye nshobora gushika ahantu nanjye nkategeka turabusa naho twari twaraye pe rero mana waduhoye iki kuba waratwatse abavyeyi bacu twese n'ukuri birababaje wabonye ku bandi bakoropa uzosubire kunda ibihe byose twabana yaradutetesha nuko mwebwe mwari mukiri batoya iyo mubona urukundo rw'umuvyeyi birabimeze ariko sha siko nabisanze abantu barahinduka none tumuza yagiye he akazi kameze neza uyu n'umufasoni wanje akazi ntimuzokwidoga amafaranga arahari ndazi n'akazi mutinya gukora kandi uko muzogasanga kose muzogakora Umusifu urabizi vyamubayeko nibiki vyamubayeko tumusifu bamugonze horashado ntacyo yabaye dusanga kiriho ihorere sha horashado ndagusavye yahora reka guca wiruka n'ivyo vyo kwatete niwihore tugende kuraba dusanga aracyariho reka gucurira dori hora ndagusavye n'ukuri dori none nanjye ugomba undize horashado n'ukuri ndagusavye dori hora shanda gusavye horera mwana reka kurira ndagusavye reka ahubwo ngo twigire tugende kuraba ko akasinzi kaye rwose kandi noneho ndizeye ko ataciye abaye reka kurira twigire kumuranga shanda gusavye n'ukuri Kome ngo abaye stress cyane none. Kashandari. Nigisa nabonye ko kudafunze. Bimeze gute none? Ari abakwayi benshi sinabubwira ngene bimeze. Usasha aragahungu bazanye bagonze. Aye nta muntu numwe wawe yaje kukaraba. None gakikiwe ako gahungu bimeze gute? Nubu nta numwe araza kukaraba. Oya nta muntu numwe pe. Nubu nyene kari konyene. Kari konyene nta numugwaza afise. Yo. Anivyo afungura. Nubu rero agwaye wenyene nubu nta numwe araza. Oya nta numwe. Ahubwo je uko namubonye nibaza ko n'amaraso yaba yakamye. Ko bikomeye cyane none. Ahubwo shango nawe ndamukwereka urabe ingene ameze. Ngo tugende umurabe.
sawa mwaramutse neza mwebwe muje kuraba umurwayi bari bamutse yego none ko mwari mwaratevye kuza kumuraba numva muganga biragoye ubu ni mushikiwe nanjye ndi umubanyi wiwe natwe twaratevye kubimenya yo mutwereka hari none Tumusifu, ndagusabye ntusige. Ntusigaye tumusifu, ndagusabye nturuke. Urazi uko dusigaye turi babi? Ubu na kaka sinzi ahari, urazi uko wabisezeraniye. Ndagusabye ntusigaye tumusifu. Noca ngenda he kabisa. Garuka tumusifu ndagusabye. Tumu, ndagusabye ukanure mazi. Kanura tumusifu ndakubwira ikintu. Kanura ndakwinginze. Ngiye kuba wanda jewe n'ukuri. Dodo muriza dodo ntarazokira dodo azokira imana iramubona ntora ndagusabye nuhari imana iramubona nimuhaguruke muje kwicara hanze nimuhaguruke muje kwicara hanze mugume hanze gato Oya, nta na kimwe nyene nabaye ubuzembe ndaruhukira hano. Cyane urahakunda. Bena ndubona atari waragatutu. Gusa si byiza kwigunga we. None gashano bigenza gute? Gusa harakana nagomba kuba sinzi ko atacyo twara. Nta kibazo numbaza. Nashaka kumenya basi ubuzima bwawe aho hahise utaraza kuba ngaha uvuka he n'amama n'imisi yose kandi maze igihe kinini ngaha ntiwabyuga nshaka kumenya uvuka hehe urasaba ababyeyi urasaba umuvuka n'abimeze gute ni kuvuga jewe mvuka umunara nkona sinzi ko ubuhazi hama twebwe nta bavyeyi dufise barapfuye nico gituma ubona naje ino kurondera ubuzima tuvukana turi abantu batatu nahasize mushikanje ruguru na mukuru wanje w'umuhungu adukurira wasa n'umuvyeyi wacu eje ngana naje kurondera ubuzima n'urabona na mabuje nyina guma afata nabi nuko twari tubayeho ari ruguru iwacu ahantu sindahazi kweli sindahazi rene aho hantu ni hehe sindahazi kweli gusa nyene wihangane mukuru wanje niko yimereye niko ameze nyene wihangane hama nyene umenye icakuzanye nta bindi nabo bakuru bawe bariho baba iyo nyene aho wavuze mu uvuka sinzi ko bakihari rero nzi ko haheze igihe kinini kuva njino sinzi ngo baracahari kuko twari tubaye nyine mu buzima bubi nk'abatabayeho wumva simenye ivyabo kungene vyifashe muri iki gihe nuko bimeze cyane hatari mba bitoroshe bihangana nyene ariko ndazigira baracariho ukomeza wihangane amajere ndabandanije naringi ndasigiza kuguma wicaye ngaha uko wegera ku muhanda sawa mu mwanya ngo macenda kuryama sawa
Jo, ngo ndakubwire. Nyaruka reka kwishinga ivyo bintu uriko urabwira. Yego ni sawa. Yego ndihuta cyane ngiye gukurikirana wa mugwayi bagonga. None kumenya urabishije cyane. None si ugufasha abandi ngakujya nawe ufasha undi. Wenda kuza basanguza bavuga mu rukundo. None Kiki ntuzi yuko ujya mu muhungu yararembye cyane kumwitaho nyene bisanzwe nk'abandi bose. Narabibonye. Usa nuko ivyo baba kuko birantangaza kubera ko none ukunda kwitaho cane abagwayi b'abahungu. Oya bose murandabitaho ubwo sinzi ko babibona nje nditaho abagwayi bose vraiment. Oya kwera. Ahubwo enda nje ndagiye turaza gusubira. Sawa. Kubera ko none waruryamye hasi. Kubera namenyereye kuryama hasi nyene. None basi muri famille wanyu byifashe gute mubayeho gute? Muri wacu. Kara kana gatoyi. Ndavyibuka mama tubwira ngo tuje kwishuri. Umunsi umwe tumaze kuva kwishuri umuma twabana niwe yatubwira ngo ndanavyibutse nibanorira. Yatubwiye ati Dodo none oya reka ndakubaza kwanza none nta bandi bantu tuvukana atari wewe atari jewe na wewe ko Dodo ndumva ntituvukana. Oya turavukana Dodo kubera ko yarakiri mutoyi cyane. Je sinari gushobora kumutunga ko nanjye nari umwana. Ariko hariho umumama umwe yaciye amutwara aramurera amaze gukura aramutuzanira. Naco bitumura tubanura. Umuntu wese aza kubwira ko utavukana uzumubwire ko tuvukana. Warumba je gute? Enda kwaje yuko tuvukana turi batatu. Tuvukana turi batatu gusa. Nta wundi tuvukana. Akazi kameze neza uyu n'umufasoni wanje. Akazi ntimuzokwidoga amafaranga arahari. Ndazi nakazi mutinya gukora kandi mumerewe nk'uko. Uko muzogasanga kose muzogakora. Yo, tumusifu. Ndakamaya tumusa mwari mwantaye. Ndagukunda cyane sikanje. Urakoze ranje ndagukunda. Irungu ryari mu kumwi ukukwica. Ryari ryanyishe. Yo icara rero ndagusinze. Mbarira. Azaniye iki? Waza kwera kuzaniye iki? Imbombo. Oya. Andi. Ijojo. Oya, byakunaniye. Bwira basi. Urakoze. Ubuzima tubayemo nyene bwo kwirirwa ubusa. None tumuza. Babikuye he? Ibi. Yo. Umugenzi wanje twahuriye hariya. Hari impande y'ibomba. Hariya. Umuhungu n'umugenzi twariganye. Kera turaheba amashuri. Sha. Nyine twahuye rampa amajana 5 hanyuma ndagenda kubigura. Yakoze cyane. Nanjye navuze nti kubera ko mfise mushikanje ari hari. Sino yaje nyene. Nicyo cyenda kuzanira. Netumunda kubaza. Jeko ko ntarigera mbona mama canke papa bimeze gute. Mama yarapfuye. None sa jewe nari kuvuka gute kandi mama yapfuye. Oyaye.
wewe waravutse urakura utangura ishuri hanyuma mu nyuma mama carapfa. Birababaje cyane. Ahubwo rero ugize cinyibutse mangene ngura amayinite ndamushitira ku telefone. Siko sawa rero Nyaruke usubire kunsiga. ndanyaruka nta nakimwe. Siko Sawa. sawa. Dori, Musisi urabizi vyamubayeko? Nibiki vyamubayeko Musisi bamugonze. ko nyene niko bimeze. Yo, nta kundi gusimanira babona bizogenda neza, sivyo? Muganga ni sawa? Ni sawa Docteur. Umurwayi hehe? Hengunga. Uyu murwayi asa n'uwari ahamaze iminsi agwaye. Niga basha azokira ryari? Kiki, Joella outside. Umviriza rero. Urafise 50 kugira ngo bakomeze amuvura. Muganga. Ayo fisi. Umviriza rero. Ko amahera atabonetse ntidushobora kubandanya tumuvura. Amahera ataraboneka. Genda urondera amahera niyo yaronka ucugaruka kugira ngo tubone tuvuze umurwayi wawe. Yo muganga, ndagusavye umbabarire. Umuvure. Amahera tuzofashanya. Tuyarondere niyakira. Niba narifise nk'umuvyeyi, ndakwinginze. Oya ntibishoboka. We namba ukunda musaza wawe wabonye ko yagize ikibazo. Genda urondera amafaranga hama no yaronka uragaruka. Uze tumuvure. Reka Dodo ko mbonye Docteur asotse anyaruka cyane kandi ashavuye ni kubera iki? Asavye amafaranga 50,000 nanje nta nayo ndabona. Ubwo rero mbe ngira ngende kuyarondera. Halo? Je ndameze neza kweli. Umeze gute none nawe? Okay, urazi rero. Je nashitse kweli, nashitse ahantu kukabarabara nyene hari n'urubingo. Wese nakubwiye, je naje mu ndwi iheze. Naje mu ndwi iheze kweli. Wese nakubwiye rega na vya bidandazwa vyarashitse. Vyarashitse deja, ahubwo wewe nukwipanga kugira ngo urabe nimba ari uzongurira ungurire. Bo we rero sinzi ahantu uri, sinzi ko undaba kugira ngo tubonane tunaramukanye. Ego ndakurindiriye rero. Okay. Bo reka renda hagusange ngaho nimba ari huri, gume ngaho nyene ndaje. Sawa ndaje ntuve ngaho nyene ndashitse mukanya. Boa.
uyu munsi twirigwanya ariko mbona umengo ntumeze neza kuko ntiwavuze ikibazo wapi yanje je ndashonje nyene sha Esther we ntumbeshe kuko iyo ubabaye ndabibona ya gusa nyene urazi ntembere hama zishuraza kubimenya ndabikubwira kuko nyene wewe warigeze kumbwira ko use mukuru wawe akazi ubwo ntabaza kunkubira nditinyira oya hagiye nasize avuga ko agomba aduge ruguru atagaruka ejo okay nakari nta bintu byinshi nari mfite nza gukora muhira reka nze tujane nta na kimwe oya shayi ngo tujane oya sawa ngorane Utama chance. Wari usanze nyanje muri sport. Rero ndibaza ko tuyaze neza ibintu bizogenda neza ijya dirizoba neza. Nta kibazo wenda kwemera urazi ko tumaze gukorana amadiri menshi kandi mwakoze neza ko twakira narinje kubibutsa nyine kugira ngo ntuzabutse bagira nizo bigende neza. Ego. Ekose uwo mugenzi mu gihe kinini byasi ko muhebana Tumaye ikintu kinini cyane gose no kwishura rya twarabacama. Mwarabacama mu biki mwahurira ku biki Twakorana twishe ntabwo bace ndabikubwiye. Oya bibwiye ntacu. Oya reka. Ntabyo bari bino byemeye. Ibyo wacu gusa sivyo kuzaramwa abantu b'abagore. Sindabyemeye ntacu. Ya ukumenya gufungura ngabo ngaho nyine. Icuminyisha. Ndaguranya nawe jo. Ndangire jewe nikore jewe. Wetse uraga. urazi rero wanje kamanze ngende kura ko ari hayi ko katuba yasiye cyanda kwandikira message naho ndiyo twice sivyo Esta. Kurengana utavuze nibi. Nanaki. Icara hajya ndakubaza. Esta. Genda wano umenga umeze iminsi utameze neza. Nta kibazo wowe ufise. Ushobora kumbwiza ukuri kubera nta kuntu ushobora guca ngaha ukarengana utatuvugishije. Rega shiro niko yamye. Kuva kera je nkiri wacu namye mbona yishapuza ahubwo je ikintu mbona je mbona ko uwo muhigiti nta kindi mbona Sheri oya mugaye ivyo si vyiza tumukubite nyene erega arakuze ubona ujya ro gushira kinkoni none umuntu yigira ibintu nkabijya yiga muri university iyo adashatse kwibahisha ngo yerekane ko akuze natwe nivyo rutera isoni kumukubita mu maso y'abantu jewe rero ico mbona nuko twomuha amakofi hama bigahera biheza oya ivyo si vyiza kandi uzomugirire nabi uzomureke ndazazote bayihanure twe tuzomuhanura nk'abavyeyi hama ko wavuze ko utagenda muri sport cendagiye turaza gusubira bayi gusa ivyo bintu turakwiye kubisubiramwo vyiwe
Esther, harya waza ngo birahetse. Be, harya wabonye ngo shere wanje ngo aragushigikiye. Baza harya ngo waza ngo vyahereye hari. Kiki. No hanyuma urabona ariko mana yanjye aho yakinjiriye ubugenzi bw'abakobwa aho ntibaza kumbwira ko yamusanze nuko canke yashitse ajya atampako reka je ninjire ndaha bagakobwa mbeho n'ibiki ko turunguruka tusubira inyuma narinje kuraba Esther n'inyoko kwanza ngo hano gato ngo hano ngaha sahe wa mukobwa ntuzongarukire mu nzu yanje genda nta mwaka dukeneye ngaha mu nzu angene kisa kandi shasha ibyo bintu si byiza abagenzi banje bose bamufata nabi kandi na tete bamufata nabi ibyo bintu si byiza ahubwo ugize ico unyibutsa Choki mawe jana kuba kinyomanga je sinzi ibintu kinshaka rimwe sinzi ko ndakubona Ndabwiye mabuja Imabuja byubu birashisha none nkuba mpamagaye ngo nze gukurikira yabona ndiko ndakubura Amadu tumagize ibikorwa ngo sinzi Ndaje mabuja urakaza uboshwe fuka magaho none mabuja ziba kandi wowe ntiwumva ivyo nakubwiye we ntiwigira wumva ukugutwi kwawe kuzokumva kokeje ingene ciye Rwanda rikangamvira ku ntebe none mabuja nkumuhoye ikibase akariya kabati wose wasize ukugurura ni wowe ukunda konona ibintu vyo ngaha nta wundi azi kukushisha ahubwo subira ufukame ngaho shasha mubabarire ahubwo nawe ngo ngaha ufashe gufukama nivyo wegenda sigane n'uwigenda Weni wiki kuvuka minga
boss ni cyubahiro nyine kuba yarampamagaye. Okay, aho ni bon. Najyana ibindi bintu mwapfuye. Uvuka yo check izo konzanira amayinite kuri boutique. Nenda yibagiye. Ndatswe. We nabuzi yonjani yomva nabuzu womfasha. Dodo, sha Dodo ndakubwira. Nibiki Pascal? Habaye iki? Dodo nuweke jesha uko nabiziga siko nabisanze. Je hajya naje hagerega hajya mbasi wacu. Iwacu ni ahantu ngo kure cyane. Je naje mukadata mfashe nabi. Ariko shanu n'ubu bantelefone ngo ni ntahe gusa naho ntashe si wacu. None Pascal, uko nukuri sha Dodo tumusifa azokira wihangana azokira ariko ntuzonyibagire urazi ko twari twibaniye neza Dodo. Ndagusabye ntuzonyibagire nukuri tumazokira sivyo mbere baje tuzosubira. Noneho Pascal ndakubaza iwanyu hitwa gute? Bashi Pascal aragiye nukuri ndamubajije nahagiye kuba ntambwiye gusa pasi uzayibuka tuzanira yambugi turazi kutayigarukanye. Uzima ko muri isi jewe burandambiye ubuzima ko muri isi jewe burandambiye uko nabiziga siko Burya tete iyi je naho wayigutse tuyimara tutaguhaha kandi tuza kuyimara uri ngaha tuza kwiheza ukiri ngaha. Niwihangane. Esther, shirabe dusigara urakora jengeye kuruhuka. Mukobwa bite kuri ngaha nibiki byagushikiwe ko wicaye ngaha? Jewe twanje biragoye gose jewe musore ubona nafite musaza wanjye tuvukana turi batatu umwe yaragiye mu gisagara cya Bujumbura kurondera amafaranga ubundi nari nsigaye ari nk'umubyeyi wanjye baramugonze bari mu bitaro bantumye kurondera amahera 50,000 nanjye nta nayo ndigera nkoraho aha turagowe gose ubona hari icyo wumfasha ndagusabye ufashe kugira bamvurire musaza wanjye ndabe ko yokira.
Ntitwirega haguruka ugashaka kure shakiye rero tukumufukana ewe ntukunda akajitora akajiye ndakongera kandi umva akajikoshe kataryoshe urakoze Tese nyene nuko uzurihangana urabona hano hantu ahantu habaye nabi nyene urabona uyu mukuru wanje arakaze ameze nabi gusa nyene uzurihangana akwiye ibyo kurya ibyo zurihorera agututu zurihorera je nzomenya ico nikorera siko zurihangana urakoze cane nyene utandukanye n'abandi bantu yo mama ni mubi uko nyene niko byagenze noneho ho basi nta bavyeyi ufise nta bavyeyi mwe mwari musanzwe mufise oya n'abavyeyi be bambwiye ko bapfuye nkiri umwana muto nta nabo nigeze mbona icyo nakuze mbona tureze n'uwo musaza wanyu uwo nyene ndakubwiye ko baraye bagwa ubaryamye mu bitaro nta n'umutari kararonka sha nimba ari uko bimeze reka ndabe kwera ikintu nogufasha kuko ndumva n'ingorane zikomeye cyane mbega waje ko ndosa yonyene aya musaza wanje kweri azomuvutse biragoye kweri sawa mbere ahubwo je ngo amasore mu kazi ntava nsanga no nga ngo banje gukora kandi urakoze Ego nanje ni sawa meze neza. Oya sinabikoze nabuze umwanya kukazi hari abagwayi benshi nyene vyangoye. Ahubwo sha mama ngira ndagusabe umfashe service gatoye. Saka ngurane 5000 nzoya gusubiza hari umwana agwaye cane ntafise abamufasha rero nje numva no mufasha. Ego sawa merci ushobora ndungikira kwa nimero horo ndungikira ko nyene sawa urakoze cane dodone ya mahera wayaronse oya nayo narose y'amafaranga wayarose ganga nayo narose umviriza rero kugira ngo umusaza wawe ashishikare avugwa isanga mubiri ico tuvugana gaci injira
nabonye umusaza baramukunda kugira ngo n'umusaza wawe tumuvure bigende neza hari ikintu ndagusaba icyo wambwira cyose ndacemera rero nta kindi kintu nyene abizi amagara aruta amajana je ndashaka ko turyamana sa Siko